Amahoro neza bakunzi b'ibiganiro vya radio Isanganiro na cane ikiganiro ku nama. Uno munsi tuvuga ikiyaga Tanganyika. Neza na neza turaba igikwiye gukorwa mu gukingira ibice bigeramiwe n'umwuzurira uvuye ku kiyaga Tanganyika. Kuva mu ntango z'umwaka w'2020 niho amazi y'ikiyaga Tanganyika vyabonetse ko abandanya agwira mbere n'ibibanza bimwe vy'ukwidagadura bita plages mu gifaransa bitangura kugeramirwa co kimwe n'ibice bimwe vy'inyubakwa z'uburaro. Kuva mu kwezi kwa kabiri no mwaka w'2021 naho imyuzurira ivuye kuri ico kiyaga ibandanya yibonekeza. Mu bice bibangamiwe aha twovuga ikivuko ca Bujumbura, ibibanza vyo kwinezereza ari vyo plages mu gifaransa vyegereye ikiyaga Tanganyika, nka vyose bikaba bigeramiwe n'ayo mazi co kimwe n'inyubako zegereye inkengera z'ico kiyaga. None iyo myuzurira ibandanya kwibonekeza iva kuki? Ni ibihe bibanza bibangamiwe gusumba ibindi? Iyo myuzurira y'ikiyaga Tanganyika imaze konona iki canke mbere nibiki bishobora kononekara bivuye kuri ayo mazi? Hari coba kimaze gukorwa mu gukinga ingaruka zivuye kuri iyo myuzurira y'ikiyaga Tanganyika? Hakwiye gukorwa iki mu bibanza bibangamiwe cane n'umwuzurira w'amazi y'ikiyaga Tanganyika? Nivyo dushimikirako muri kino kiganiro ku nama, tukaba turi kumwe n'abatumire batatu. Commissaire de police Anise Nibaruta, umukuru w'umugwi w'igihugu ujeje gutabara mu gihe cibiza n'isibe eka no kugarukira kubo vyashikiye. Amahoro neza. Ndabaramukije n'abariko baratwumviriza, ndaramukije n'aba bagenzanje dusangiye kiyaga no munsi. Kaze ku nama. Murakoze cyane. Omeha niyo nkuru ujejwe imigambi muri Obuha, mu kigo Obuha, ikigo kijejwe ibisagara n'uburaro. Amahoro. Amahoro neza. Kandi nagomba nagukwipfurize Pasika nziza. N'abaturi kumwe ndabipfurize Pasika nziza uko iminsi 40 ntirahera. Nipfuriza n'abatwumviriza bose aho bari bose ndabipfurize Pasika nziza ku bakristo n'abatari abakristo. Murakoze. Kubemera Imana nabibaza ko iriho gusa batayemera. Kaze kuna. Turi kumwe na Professeur Jean-Marie Sabushimike, uri umwigisha muri kaminuza, ukaba wakurikiranye cyane ivyigwa vy'indonda bihugu bita geography mu gifaransa, eka mbere cyane harimo nibijanye n'ibidukikije. Amahoro neza. Mahoro neza. Naje ngira ndagushimira ku butumire mwampaye. Nongere nshimire n'abariko baratwumviriza aho bari hose, ariko ngira ko mbanze ngize icyo mvuze ku bivuze ngo indonda bihugu ngo twebwe twize indonda bihugu. Oya nukuri si cyo twize. Twebwe twize cyo novuga abantu bomenya no kugene isiremwe abayubako nivyo bakorerako nibiyishikira nkibibiza. Kaze rero ku nama. Murakoze. Mu buhinga bw'ivyuma hari Serafine Hakizimana na Innocent Bibonimana, abafata amasanamu ni Gracia Marie Justicia Tuyikeze hamwe na Riese Ininahazwe. Ikiganiro gihagarikiwe na Evariste Nziko Banyanka, kuri mikro muri kumwe na Alain Desire Bukeneza. Sangwa ikaze. Dutanguriye izina rero na kino kiganiro, Commissaire de police Anise Nibaruta, turiko turavuga iyi myuzurira y'ikiyaga Tanganyika yatanguye kwibonekeza na cane ubuho biriko biragenda bigwira. Nibihe bice bibangamiwe n'uwo mwuzurira w'ikiyaga Tanganyika? Ibice bibangamiwe n'aya mazi y'ikiyaga Tanganyika ariko araduga muri rusangi
ni iki gice cyose twita litorale, ni ukuvuga ni hose hari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, uvuye mu bice vya Gatumba ukazoza mu Kajaga ugaca aha mu gisagara ca Bujumbura mu makaritiya amwamwe nka za Kibenga za Kinindo aha kuri poro ya Bujumbura, ukagenda ukazoshika mu Rumonge uciye za Magara n'ahandi, ndetse no gushika n'Inyanzarake. Ivyo bice byose vyegereye ikiyaga Tanganyika birabangamiwe n'aya mazi ari karaduka. No kuvuga ko ni igice cyose aho Tanganyika iva ikagera ku ruhande rw'u Burundi harageramiwe. Ego harageramiwe, mbere u Burundi nibwo bugeramiwe cyane gusumba ibindi bihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika, kuko ahanini abantu bagiye kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, mu gihe cyane cyane nko muri Kongo usanga ari mitumba, uretse ibisagara vya Uvira n'ibisagara vy'epfo biri hirya k'Ikigoma, naho muri Tanzania n'ahantu hakirurutse naho amazi ari karaduga ntarabashikira nk'uko amaze konona ibitari bike ngaho iwacu mu Burundi. Ego cyane cyane izo nimvo mu kanya turaza kuzishikira, ariko uno munsi uravye ko umwuzurira w'ikiyaga Tanganyika uri ku ubandanya wiyongera, hariho ibibanza twogira tuti abantu batarekuriwe kwegera uno munsi. Aho batarekuriwe kwegera uno munsi ngira mushaka kuvuga ahamaze gutegwa nayo mazi, ni henshi kandi turamaze mbere no kuronka imiryango myinshi yamaze gutizabo barimuka. Menyeshe yuko kundwa iheze buramatari w'intara ya Rumonge yatwandikiye ikete mu rwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara vyashikiye, atumenyesha ko hari imiryango 234 iza yarataye izabo, iva mu makartier ya Kanyenkoko, Teba na Nkayamba. Hirya y'ejo rero twaragiye mu Rumonge turayibona iyo miryango, twasanze koko amazi yarateye iyo mihana baravuyeyo. Hanyuma rero kabaye akaryo kuko rubona n'ivyo nonekaye ahandi, twasanze muri komine Muhuta duharura abantu barenga 240. Iyo ni miryango yataye izabo kubera ya mazi. Muri komine Bugarama naho ni miryango myinshi irenga 750, kandi ivyo biharuro ndiko ndavuga n'ivya hirya yeje, ariko no munsi ntibikirivye kuko biguma biriko biraduga. Hambavu yabo rero harimwo n'imiryango yo mu Gatumba myinshi yatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga agaca hura n'amazi ya Rusizi asesa, nabo bantu rero nabo nyene bari mu bibazo. Rero abo bari muri vya bibanza twariko turavuga uno munsi bigoye gushikamwo, bigoye no gusubira kuja kubamwo amazi akihari. Ego turagaruka mu kanya. Omer niyo nkuru mu kigo Obuha namwe murakurikirana cyane cyane ibi bintu bijanye n'inyubako eka n'ibidukikije, twogira tuti birimwo. Uravye no munsi umurindi kiyaga Tanganyika kiriko kibandanya ciyongera ko nibihe bice by'igisagara n'uburaro uno munsi bibangamiwe n'imyuzurira ivuye ku kiyaga Tanganyika. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Njiye nibuka agasomwa twasoma mu mashuri mato mato atewe bayagura bazagiza. Mwe n'abajournaliste murabaza cyane kuko mwarimu yakibajije mu muvukanyi ngaha General Anise. Haravuze ibice cyane cyane mugabo turavuga uburaro. We yavuze byose. Yavuze byose gusa ugomba ko ndabigukuriramo kandi bari kuvyikuriramo. Naho hose hari igisagara ca Bujumbura hakora ku kiyaga Tanganyika, ntitwoja ngo tuvuge ngo ntihabangamiwe. Amazi koko yarateye, ariko abantu turinda kaje. Ico novuga nuko ibyo turiho turabona na amazi tutari tumenyereye tubona, kandi hari byinshi yononye. Uravye guhera mu Gatumba ugashika mu Ruziba, nukuri hari byinshi byononekaye, amazu yaba y'igihugu yaba y'abantu yaba amazu akorerwamo imino fata akazi gatuma haba kuduza ubutunzi bw'abantu bw'igihugu, ibi twokwita mu gifaransa des ouvrages touristiques. Harononekaye, hariho mu gisagara cya Bujumbura ni bigo byirukirwa n'ingenzi. Yego. Hariho n'imihana imwe usanga yaratewe
koko ntitwoje tuvuye ngo ni ingahe ni 5 ni 10 ni 20 ari kiriho ku buryo bw'uko ntibinezereye kabisa birababaje ariko ibishitse byose ntibituma abantu bihebura kandi ntibihebura nivyo kumbure mu kanya muraza gusigura igituma batokiyebura turiko turavuga cyane uburaro urabona turavye nka za Gatumba turabona za Kajaga turabona aha hepfo iruhande y'ikiyaga Tanganyika iruhande y'iri barabara bitiriye ikiyaga bakunda kwita ibarabara ry'ikiyaga Tanganyika mbega uri kuraraba abantu bari muri ubwo buraro no munsi mugira muti ikibanza barimwo nikibereye buraro no munsi kubisanzwe kandi ku by'ukuri muri ibyo bice muvuze uvuye ku kiyaga ugashika kuri aya mabarabara yose mwagiye muravuga mu bisanzwe nta hantu harateguwe uburaro bw'abantu oya ariko birashika ugasanga hariyo abana babayo mu bisanzwe hajya bijya bice n'ahantu hategurwa iyindi migambi keretse uburaro cyo twokwita logement mu gifaransa uburaro ariko hari aho usanga abantu baba ari uravye neza n'ukuntu abatunganijwe ugasanga hari aho gukorera iyindi migambi uravye nka bita kibenga kinindorage na kibenganye kibenga n'ikindi turagishikako ukuntu hagiye harateguwe hari aho gukorerwa iyindi migambi ijanye n'ibindi bikorwa kiretse byo kubamwo ariko sinovuga urugero rw'abantu babayo kandi sinovuga ngo nta bantu babayo aha bita muri kibenga two kwita kibenga rirare n'abantu babayo hatatunganijwe n'igisata kijejwe inyubako mugabo hakaba hari mu karere kiraba aho hose nitugarutse kuri ibyo nonekaye byarononekaye ico tuvuga nuko ibyiza ari uko baba ariko barakorera n'abantu babayo bobanza bagakinjura gatoya kuko nta muntu yoje aho ngo avuge ngo ariko aragwana nayo mazi muri iki gihe ngo yashobora arabanza akayabisa kuyagwanya no kuyigira inyuma yego turagaruka gato Professeur Jean-Marie Sabushimike dufashe gutahura cyane turiko turabona ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika ariko araduga uno munsi muravye ko ari karaduga ni ryari nyezina twagiye tuvuga ngo 2020 ngo 2021 ariko ni ryari nyezina mubona ko aya mazi yatanguye kuduga yiyongera nibyo nawe wabyivugiye ko imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika yatanguye kwibonekeza cyane mu ntango z'2020 kandi koko kigoyije ndibuka ko twari kumwe na General Aniseti igihe mu kwezi kw'icenda batubwira kwezi kw'icenda ku 2019 bavuga bati kuva mu kw'icumi hagati hazogwa imvura idasanzwe mu Burundi gushika mu kwezi kwa gatanu kandi n'ubu barasubiye baratubwira bati n'ubu uyu mwaka w'2020 gushika mu kwezi kwa gatanu k'2021 hazogwa imvura idasanzwe cyane irengeye urugero rusanzwe muri mu bice bimwe by'u Burundi ruzwi no kuvuga imvura y'umurengera rero nagira ndakubwire ko ikibituma cyane niyo mvura y'umurengera ijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritaraba na twebwe gusa riraba n'akarere turimwo ngacangira nti kugira abantu batahure aya mazi adutera hazanwa na Rusizi ayo ya Rusizi na ya Rusizi ruba ruvuye muri Kivu rukaba ruzanye amazi no kwita
le bassin versant ya Kivu n'amazi menshi abavuye mu Rwanda ayandi muri Kongo agacahura kaza mu kiyaga Tanganyika akaza mu kiyaga Tanganyika afise n'inguvu turaza kubigaruka ko izo nguvu zikava no kugene aniseti yarigeze kubisigura neza mu general araza kubigaruka ko ukugene mu nyishu zotezwa kuboneka twobigaruka ko mugabo urumva ndiko mvuga Rusizi hariho urundi ruzi ruzana amazi menshi cyane mu kiyaga Tanganyika ruruta n'izindi mu bwaguke iyi moragarazi mubona iva hajya mu mabanda igaca yicira mu Komoso igacica muri Tanzania ikazozunguruka ikoranya amazi yo muri Tanzania menshi ifise bassin versant mu gifaransa niho vyonyorohera 130 km kare ni bassin versant ni nayo nyene ikoranya ayo mu Burundi bana zijya za Kumoso Rutana Ruyigi igice kitari gito akabanza guca muri Tanzania mugaba akagaruka muri Tanganyika tugaca tuvuga n'izindi rero zikongo na Zambi n'izindi urumva ntiduhave twibaza ngo ni imvuri iba yaguye mu Burundi iba yaguye muri iyo ntara ego abigisha muri kaminuza iyo mugiye ku kiyaga Tanganyika murakunze kwerekana muti ikiyaga uno munsi kigeza aha ngo ciyongeye ku rugero rungana uku uno munsi mwovuga muti urugero mubona ikiyaga kiriko kiriyongera ko rumeze gute ni kibazo ciza cyane twariko turabivuga na mo general Aniseti yarondeye urugero yabisabye nibaza ko mwabisabye ijebu nanje jewe nari nishikiye kuri Paul kusanga turahuje ibiharuro neza na neza urugero kigeze ko ni metero 776 n'ibice 44 nivyo bamuhaye nanje nivyo nari nsanganywe nacenda bimwereka ntiturahuje aho nukuvuga ko caduze cyane ku rugero rusanzwe kera twahora tuvuga imetero 174 aho cyumva ko caduze imetero 2 ku imetero 2 muvuze 174 ariko amajana nigo rugero rusanzwe ubundi yego hanyuma rero urumva izo metero ziyongeye ko ari 2 ni nyinshi cyane ucibuza rero ku hamwe gw'inkumbi gose yari hamwe mu 64 kijya gihe nibaza ko wari ku bice 777 n'ibice 82 uca wumva yuko ico gihe gwari gwiyongeye ko imetero 4 uno munsi gwiyongeye ko 2 ubwo n'urugero runini cyane gose umva hasigaye gato ngo dushike aho twashitse 64 none aho gwari rugeze uravye Tanganyika yari igeze ico gihe 64 uracavuga hari ku radio y'igihugu iyo quartier asiatique Paul ikivuko rijya barabara rya Gatumba Aniseti yari yabivuze ni barabara rya Rumonge yaracitse iyo kinindo yose icibagiwe cyo nikibenga nazijya za Kajaga Gatumba aha ndinze mvuga nti uno munsi ibi tubona
biracagendeka reka turaza gushimika gato tugaruke kwa commissaire de police Anise Nibaruta turumva ko ingaruka professeur Jean Marie yatanguye kuzivuga shimikira kuri zone tuvuga cyane imvo aya mazi uwo murindi w'amazi y'ikiyaga Tanganyika turiko turawubona ko cyane imvo nyamukuru mubona ziri hehe umuhinga professeur Jean Marie Sabushimike yabishikirije arakunda mbere no kubishikiriza yavuze ko ahanini aya mazi aduga ikiyaga Tanganyika ava ku mvura nyinshi mwebwe mu ntangamarara mwavuze yuko kiyaga Tanganyika twabonye kiduga mu ntango z'umwaka wa 2020 hajya rero yari amazi amaze kwiyegeranya hahize iminsi hahize imyaka ariko ariyegeranya kubera yuko mwibuke muri 2015 twararonse amazi y'imvura nyinshi baradusiguriye abahinga baratubwira yuko yari iturutse ku kintu bita El Niño ni ikintu kivuka kure cyane muri Amerika yepfo ku mazi y'ibahari bita Pacifique iyo mvura rero yaje mwarabonye ivyo yakoze aha mu Nyaruhongoka muri commune Muhuta aho twaronse imiryango myinshi yataye izabo imiryango irenga 300 tukamamaza imyaka irenga 3 aho twari twabegeranije muri Cashi na Gitaza ariko no munsi jewe nshima Imana kuko ubu bari mu mazu meza mu Kigwena mu ntara ya Rumonge aho twashoboye kubakira amazu ico gihe rero harakwirikiye n'ikindi kintu casa nico ico onaco ngira mvuge caje muri 2018 na 2019 kikaba coco kivuka hafi ni ku mazi y'ibahari Indiano ngaha muri Tanzania kuva Dar es Salaam gushika ngaha ni hafi ugiye udaciye mu ibarabara uciye mu kirere ni ibirometero igihumbi urumva umuyaga rero uhagira mwanya mutonya ico kintu rero naco nyene twararonse ingaruka zaco naco nyene kizana imvura nyinshi mukaba mwibuka wa musozi wo muri zone Nyempundu mu ntara ya Cibitoke wanyerera ugahitana abantu benshi barapfuye hariho nabo tutabonye irengero kubera ko uwo mutumba waranyoye amazi uraboregwa hanyuma uranyerera uragenda muri ico gihe nyene muri iyo myaka hariho n'abantu imiryango yo muri Gatumba mu makariti ya Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri aho naho nyene twaronse imiryango irenga 400 twegeranije kubera ico kintu catumye hagwa imvura nyinshi ubu naho guhera mu kwezi kwa kabiri muri bukira isengero ryo mu Kibumbu haje imvura nyinshi rimwe umuyaga iraguruka hajya hari intango y'igihe cyo kwa gatatu kwa kane no kwa gatanu aho ijebu yatubwiye yuko tuzoronka imvura ikwiye ariko mu bice bimwe kandi byinshi by'igihugu tuzoronka imvura nyinshi ico rero imvura bavuga yazaranye n'ikindi kivuka mu bicu ibicu bikaza bikegerana bigakwega naho bihuriye bigaca bituma hagwa imvura nyinshi iyo mvura rero mwarayibonye mu Kibumbu mwarayibonye aha kuba patiri b'ikiganda mu ntara ya Muramvya no mu bice bindi byo gihugu rero kuva muri 2015 gushika ubu ibice kirimwo kiyaga Tanganyika kandi si honyene naka karere turimwo naho bigoye kuvuga karere haba abantu ni iki gice tubamwo harimo n'ibiyaga bindi navyo nyene vyaraduze nka za Victoria mugakumbure ntibiragera ko vyonona nko kwa kiyaga Tanganyika ariko commissaire de police turiko turashimika cyane dushimikiye ku kiyaga Tanganyika turiko no munsi tubona ko ugo rugero ruriko ruraduga mwamaze kuvuga mwese hano muti hari ibibanza abantu bariyo ariko batategerezwa kubayo ko tubona ko hari itegeko ryo mu 2012 rigenga amazi iryo tegeko uno munsi rirubahirijwe mu nkundire mbanze mperaheze ciyumviro nariko ubwa mbere nariko mvuga nunganira umuhinga professeur Jean Marie niko ndavuga ibituma ya mazi aduka nariko ndavuga rero ayo mazi y'imvura nibituma bivuye kwihindagurika ry'ibihe hariho rero n'amazi avuye imihingo myinshi aha kure ayo akazanana rero n'imigende y'amazi be n'inzuzi nyinshi ivyisuka mu kiyaga Tanganyika tubiharura ko birenga 100 inzuzi n'imigende zikazana amazi avuye kure rero hanyuma henshi ayo mazi aca mu misozi hanamye kandi itambaye ayakacazanana n'ibiti n'ivu imisenyi bigashika vyose bija mu kiyaga Tanganyika hanyuma ivyo navyo nyene birafasha kwa amazi aduka tinone
ko mbona amazi aduga kandi hariho ibwirizwa ry'amazi iryo bwirizwa ry'amazi ririho mu Burundi dufise amategeko meza cyane ariko kuyakwirikiza rimwe rimwe bikaba ikibazo rero hariho abantu biciye amatwi tuvuga n'abandi bavuga nibutse ko igihe kimwe twari kumwe n'aba bavukanye mbona ngaha mu rwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara aho byashikiye turi aha mu Kibenga aho bita kuri Sagavodu umuntu arazana amabeni y'imisenyi y'ivu y'amabuye asuka mu Tanganyika kugeza aho aronka iparcelle mu mazi iryo bara rero yarikora ayo mazi Burundi buyasangiye n'ibindi bihugu naho ayo mazi yobaye ayu Burundi gusa umuntu yari kumva yuko ayasangiye ni miliyoni hafi 12 agafuma gezuza akagira ati none abandi nabo ko jewe ndiko ndagira ibi abandi nabo bazoza bagira ibiki urumva rero ivyo vyakozwe i Burundi mugabo twizere ko ho baraho gusa abo bantu rero baja gusatira uruzi bakaja kubaka yo gushika naho baza kurema aho bubaka ama parcelle ivyo urumva ni icaha gikomeye rero ayo mazi barayateye nayo rero ari karabivuna reka turagaruka gato Omer niyo nkuru muri obuha namwe murakurikirana cyane ivyo bijanye n'inyubako uno munsi ko hariho abubatse barubatse mwavuze neza muti aha mwese ku nama muti bari mu kibanza batategerezwa kubamo ni kubera iki barenze iryo tegeko rigenga amazi murakoze ndakunda kubivuga ari rya tegeko mwabivuze niryo mu 2012 ntihenda mu kwezi kwa kane ndamukiza itariki 26 murakoze urumva worigira anniversaire yasigaye nk'imisi 9 canke 11 ku vy'ukuri hariho aho rijya tegeko ryasanze hagaragara kandi aho hari hagaragara uwakaba harubatswe ni bimwe mon komisari karavuga ngaha abantu bigira wasanga bagize akagagazo kandi rero nigitangaje ntusanga abo bantu n'abantu banciya kuko nta muntu nkuko yabivuze monje naye ngaha yoronka amakamyo ashikijana yibivaza gusuka ahantu ari umukene aho rero kumburengera ngo bibaza ko iryo tegeko abarishizeho batavyumviriye gose umugabo ikibabaje nuko bahombeye ibyabo kandi bononye iby'abantu benshi kandi nabo bantu iyo bahomvye n'igihugu kiba gihomvye hariho rero n'abandi itegeko ryaje risanga baza barahafise bafise n'ivyo bahakorera ariko abo bose abo bantu bobo basanze yitegeko mbere gatoya ndibuka jewe tureke nkuko naje ngaha naje serukira urwego mu bashinze bijya bimambo cyo twita amaborne yo ku ya cha kuri zo meteje na 50 narimwo hari naho badukubise inkoni ndakubwiza kuri rero bati muri ko muradutwara amatongo yacu kiyumvira abantu uko bagomba kumera ukakubura ariko twabwira tuti twebwe yaco mugomba guharira na twebwe ni muharire n'itegeko canke muharire n'uwarishizeho rero abantu turameze uko tumeze ariko abo bose baba bagiye kubaka itegeko rihari canke abubatse imbere yaryo amategeko ajeho kugira akingire abantu ibintu haba muri kubu no muri kazoza utuno munsi bose bategeza kuvaho mbega none bategezwe baza ko ariyo bakiri amazi yarabayikuriye amazi yaraje simvuze ko yaje kubakuraho yabasanzeho hanyuma barayabisa ariko gatoya kugira ngo tumve insiguro cane z'umuhinga hano nariko ndakubaza nti none ko izo nzu zaduze abakurikirana abajeje intwaro niho bari abakurikirana ibijanye n'iterambere ry'ibisagara niho bari kuki abo batashoboye kubahagarika murakoze nagomba ndababwire ko kuvyo abajejwe ibinabiriya mu bijanye n'inyubako hariho ivyakozwe ndazi neza nawo genda ugaca mu bisata bimwe bijejwe inyubako sinovuga ngo byose birera ngo de ndazi haranditswe makete menshi ahagarika abantu
mugabo akaba kagagazo ndazi naho twagiye jewe nyene ndimwe icyo gihe nari muvugizi w'ubushikiranganje bwashengeye ubushikiranganje bw'ibidukikije bwarashengeye kubera none buracariho ariko bw'amazi n'ibidukikije ariko burahari barasambutse kumwe n'uburimyi n'ubworozi oya ico gihe bwaruko bwitwa hari shasubiye inyuma rero no kuvuga sivyo ndiko ndavuga oya ndiko mvuga ko hari ubushikiranganje ico gihe navugira turagenda turi kumwe n'abamenyesha makuru biradiyo y'igihugu nyene aho hantu ngira ngo yaje atazambaye ahubwo baswe no kumena ibikoresho by'abamenyesha makuru baranamuhagarika n'umushikiranganje niho yarari inzego ntizari zihari ni kimwe nshaka kuvuga ko hari abantu bagomba kuba bameze nk'intumva biragoye sindukanye rero ukaca usanga ivyo byose biteranye biriko bitera ingorane igihugu bivuga ko wabona uko arabo twamenye hari n'abandi rero tutamenya ugasanga inzu yakuze abo rero baba bubatse babujijwe baba nabubatse kumbure inzego zikisamaza gatoya kuko ntawo bihakana abo bose baza gutera ingorane gagasanga izo ngane ziko zigaruka kuki kuri leta aho oye bakaca bagaruka ngo dufashe itegeko barirenze mubwo uko bigenda kose baba bo bahubatse bari bafise uburenganzira no kuvuga ibyo bari basezeranye na leta baba bahubatse batari bafitanye amasezerano na leta nta nibindi byo kwiyumvira ngo byogenda gute barabanza bagakinjura bakavaho hanyuma mu nyuma mugaca muramuti waharonse ku neza haca hasubirwamwe amasezerano asubirwamwe gute nimba yahakorera ibintu vyotuma asubirayo aho oye barayandika gushasha nimba yahakorera ibintu bituma adasubirayo nitwumve tumenyere ko ari kwapfa reka turagaruka gato turabe umuhinga professeur Jean-Marie Sabushimike turiko tuvuze itegeko rigenga amazi mu Burundi riravuga imetero 150 ku kiyaga Tanganyika baragitomora neza ko ata muntu ashobora kubaka aho hantu iyi nsiguro muyitanga gute cane ko wumva hari haba begereye Tanganyika bavuga ata hantu naho iwacu numva mumbajije ikibazo jewe kuri jewe icyo kibazo simbona ingene no cishura mvuga nti abantu bararenga itegeko hariho ukuntu rimwe na rimwe ndiko ndasigura igituma Burundi buri mu ngorane zijanye n'ibibiza n'impanuka ndafise ukuntu nabitondetse kandi twari kumwe na mon general Aniseti hari ikintu twashize imbere turavuga tuti hariho cadre institutionnel et légal inzego n'amategeko nivyo Omera avuze nge n'abantu barenga amategeko hanyuma ugaca usanga rero abantu bararenze amategeko bagafata n'ingingo zo gusambura ayo mazu ntibyashitse Omera ntivyabaye protection civile la direction générale de la protection civile ari igipolisi kijeje gukinga impanuka nabo nyene ntako batagira mumbabarire ntishemwo igifaransa kumbure kitaza kuryohera benshi twiro truva afe twasanga hari abantu bafise inkomezi umengo ziruta inkomezi z'igihugu ariko aho biba bivaye ivyo bintu bivaye none ugira bibade jewe kandi nawe uri mu rugo jewe ivyo urabona rero byarashitse tuvuganisha ukuri aha amategeko ariho hakaza umuntu akaboma ibi bintu ugasanga izi nzego bariko baragira ati reka bangwe ivyo bintu bihagarike ubushikiranganje bati hagarika uwo muntu ugasanga afise inguvu
zidasanzwe. Ego professeur mu ntunge gato turashaka ko dutomora kubijanye n'izi metero 150 bavuze bati 150 mbega ni guhera hehe ni guhera Omere yari yacishuye mu kiganiro twari mu gifaransa ni guhera kuri ico bita zone tampo. Ibisigura iki? Bisigura ajya amashamba mu bisanzwe yarasanzwe ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika bari baravuze bati aya mashamba leta ikavuga iti aha hantu ntawe uzohagerera mugabo ugaca usanga ahubwo ayo mashamba nyene niyo batemye ugaca usanga abantu barahagereye ariko ubundi yo bisunga iryo shamba cimeza bagaca baharura izo metero 150 tuba dufise ingorane nke nahajya hose usanga hari urufunzo hajaga ni rujya rufunzo nyene aho hose ntiyaba harimo muri izo metero uza uhera kuri zo uharura uduga uva ku kiyaga aho twari gusanga dufise ingorane nke nduga kwijambo rero kuco wariko ico nariko ndavuga twari kumwe na mon general ikintu yavuze cyari gikomeye twese urwego rwa plateforme tukagenda tukavuga tuti uyu muntu asambuye iyo zone tampo iryo shamba cimeza araritemye arakuye mu ivu ryirabura azanye umusenyi aciye akreya aciye ashiraho ahantu ho kwinezereza ahagize plage rero icyo nariko ndavuga urwego ntako rutakoze inzego zose ngaca nibutsa ikindi gituma abantu bashira igihugu mu ngorane ico plutôt ikindi gituma tugira ingorane niri hindagurika gibihe umengo ntituzi ko turi muri ryo ubu bushuhe bujana n'imvura nyinshi n'uruzuba rwinshi ivyo vyaradushikiye ivyo byose canke n'imiyaga myinshi n'izindi ngaruka bica bijanirana iyo tuvuze tuti hindagurika gibihe nitugemere ko ririho canke naho mu byo dukora tuzosanga turi ko dukora ibitarama hariho rero n'ikindi gikomeye kiraba kumbure ba Omere muri obuha yavuze ati narimwe mu bashinga amaborone bashinga imambo kugira ngo ntibaharenge ikindi gitera ingorane ni iri gwirana ry'abantu mu gisagara ugaca usanga abantu kubera ubukene kubera iki n'ikindi igisagara kiriko kiriyagura kikaja ahantu mu ngorane niho hajya wumva za gatumba kubinterekwa izo za n'ahandi baroye ku misozi hoho ihanamikira igisagara ca Bujumbura ho nta kibazo ho kihari ni ingorane nyene kuko bo bari hejuru ubwo baca batera ingorane bo munsi hari rero kutamenya sinzi ngene no kwita culture de risque mbere twaragiye aho umuntu uzeye kuwintereko ahantu hapfuye abantu benshi amazi agasambuka ugaca usanga basubijeho yamazu nyene neza na neza muri iyo rave sinzi ngene no aho nyene habangamiwe muri ico gihomoka haruguru nta na kimwe cakozweyo mugabo bobo kubera kutamenya babandanya basubiye kubaka zanzu nyene hanyuma ivyo vy'ubukene byo navyo rero birabituma ariko bagerera mu bihomoka aho za sororezo n'ahandi hariya
omere twaraduganyeyo na generale hamwe mugoboka urenze hejuru kumugoboka ukabona abantu bariko baricuka bagerera ku bwinshi mu bihomoka. Reka turagaruka kumbure mutanga nk'umuti cyane cyane munerekana n'ibikwiye gukorwa ahanini twibutse abariko baratumviriza ko turi mu kiganiro ku nama kuri radio y'isanganiro turiko tuvuga ikiyaga Tanganyika na cyane cyane igikwiye gukorwa mu gukingira ibice bigeramiwe n'umwuzurira uvuye ku mazi y'ico kiyaga. Muri studio turi kumwe n'abatumire batatu, commissaire de police Anise Nibaruta n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutabara mu gihe cibiza n'isibe no kugarukira kubo vyashikiye. Hari Omer niyo nkuru ujejwe imigambi mu kigo Obuha ni ikigo kijejwe ibisagara n'uburaro. Turi kumwe kandi n'umwigisha muri kaminuza Professeur Jean-Marie Sabushimike yakurikiranye cyane cyane ibijanye n'ibidukikije eka mbere no gutahuza abantu cyane cyane bijanye n'isi yabisiguye neza cyane. Tubandanije rero na kino kiganiro uno munsi Anise Nibaruta, commissaire de police, nigiki inzego mwatanguye gukora mumaze kubona iki kiyaga Tanganyika kiriko kiraduga amazi arikagenda yiyongera cyane cyane nkuko mwagiye mubishikiriza? Muti nigiki tuza turiko turakora nagoma mfatire ngaha ashimire nyakubahwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura n'umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe amabarabara ku ngingo nziza baherutse gufata y'ukugara ibarabara riva kuri cercle nautique rija kuri ku kivuko ca Bujumbura. Babikoze mu rwego rw'igihugu ruje gukingibiza no gutabara vyashikiye turiko turasemerera dusaba yuko vy'ukuri rya barabara ryo kugagwa kandi baciye babishira mu ngiro. Turabashimiye rero. Turashimira n'ikigo Regidezo kuko twarasavye yuko bo kwihutira gusubiza mu kibanza bagashinga neza ajya mapoto ariko insinga z'amatara cyane cyane ku gice kiva mu Rumonge kija Inyanza Lake. Guhera rero itariki 13 gushika itariki 16 z'ukwezi kwa kane 2021 Regidezo yari yabwiye abanyenyanza Lake yuko amatara batazoyaronka ku rugero rushemeye kuko bariko barasubiramwo zijya nkingi kuko ni nkingi ziri kwibarabara y'igihugu gigira gatatu rija Nyanza Lake. Hanyuma rero izo nkingi ziri kwa matara zikaba zarahenuwe n'aya mazi ya Tanganyika ya bomo yibarabara. Hanyuma inkingi zikanyiganga zimwe ugasanga zaratemvye izindi ugasanga rero zirahengamye. Ivyo rero bikaba vyotumye haba amasanganya. Rero turabashimira nabo nyene. Rero hambavu y'ivyo twarashitse mu Rumonge kukamo twatewe na nyakubahwa buramatari w'intara ya Rumonge atubwira yuko hariho imiryango 234 yari yamaze gutiza izabo. Twarashitseyo hirya yejo dusanga koko abo bantu barimutse. Mbere twasanze ibitigiri vyaraduze kuko hirya yejo twaharura imiryango 482 kandi ico gitigiri ni ca hirya yejo ndemeza yuko uno munsi camaze kurenga. Rero igitigiri nico ku munsi wa gatatu. Ego nico ku munsi wa gatatu kandi uno munsi cararenze ico. Rero uyo munsi twagiye dushiriye abanyeshuri bava muri iyo miryango yataye izabo ibikoresho vy'ishuri kuko ku munsi wa mbere bari batanguye igice ca gatatu c'umwaka w'ishure. Hanyuma rero kwari kugira ngo dushobore gufasha ivyo bibondo kugira ngo bige neza iki gice bagononokewe bafise n'ibikoresho. Ubu rero turiko turatunganya ivyo kuja kuramira iyo miryango yahuye n'imyuzurira kubera amazi ya Tanganyika yaduze. Ku munsi wa kabiri tuzobashira ifungurwa dufatanije n'ishira hamwe tuzobashira kandi n'ibikoresho vyo kwifuka kuko ibikoresho vyabo vyarononywe n'amazi, ivyo kwifuka, ivyo gukinjika, ivyo kuvoma amazi na cyane cyane amasabune n'ibindi kuko muri iki gihe ca corona abantu bategerezwa kwitaho isuku gusumba naho batari mu zabo bari mu gahinga. Bamwe baraho babegeranije abandi barakiriwe n'imiryango kubera wa muco mwiza w'abasokuru kufashanya mu cyane cyane mu gihe c'ingorane. Rero tubwirizwa rero kubafasha kugira ngo isuku igwire. Ivyo nivyo turiko turakora hanini. Ego murabafasha nivyo
murantunga muri obuha bati abantu begereye ikiyaga Tanganyika bari ahantu batategereza kuba kabategereza kuhava mbega ico gikorwa kiriko kiraba nk'umugwi w'igihugu namwe murakurikirana muti mbega nta gutandukanya abaharonse ku neza n'abandi bihagiye nibyo bose bategerezwa kuhava mbega abo bantu batandukanywa gute iyo ico kintu kiriko kiraba uyu mu bihemwe nibi ntabari umwanya w'impari ngo umuntu ngo barategerezwa kuhava nivyo canke ngo yahawe abababaye ego bose baba bari mu bihe bidasanzwe abantu rero bose twebwe turabimura nakamo rero tubatera nubu n'umuntu wese abona yuko amazi ariko arasatira inzu yiwe yitegure mu mutima kandi arondere ingene ico yokora kugira ngo aze abahandi abarabisa ayo mazi arabe ahayahungira kuko nta ushobora kunigana n'amazi nkuko mugenzanje umere yabivuze twebwe dusaba abo bantu yuko bavayo kandi ni ngombwa baveyo hakaba hariho abiyumvira yuko bazogumayo tuzobakurayo ku nguvu kuko leta ifise inshingano zo gukingira bene gihugu bose hariho rero kubera kutamenya umuntu yibaza ngo ejo amazi azovayo ni bya bindi professeur yavuga ati culture du risque twebwe ntiturashika ku rugero aho tumenya yuko ikiza amangenga duhanze ari ngorane uko ajya amazi ariko adugana n'ibinyabuzima ivyo binyabuzima navyo bishobora konona cyangwa kubangamira ubuzima bw'umuntu ugasanga ingona iraduze ugasanga imvubu iraduze kandi zishitse mu mihana zihava zonona ubuzima bw'umuntu urumva rero twebwe dutegerezwa kubakingira ego omere niyo nkuru muri obuha wagumye ushimika uti abo bantu nibahave abantu bose bumva ko ibibanza mwanabitomoye neza ibibanza cane batategerezwa kubamwo uno munsi barahavuye bategerezwa kuvayo mbego none uko kuntu mugira muti hazoba amasezerano mashasha ababikoze neza ababikoze nabi ivyo bintu muzobibona gute muzotandukanya gute uwaharonse ku neza n'uwaharonse yihagiye murakoze hajya mu buzima ibyo tubona canke ibyo tuba mu byose byaba bibi canke byaba byiza biratwigisha ibibura ico bitusigarana nico nkunda kuvuga bituma twiyumvira ukundi ico twokwita mu gifaransa repenser la planification muca mukuramo icigwa urakura mu cigwa nyene singaruka ku byo abavukanyi bavuze ku bijanye n'igikorwa cihuta cyo kubanza gukura y'abantu ariko hariho nibindi ubuha icikora mu nk'ibikorwa mperekeza kandi mu bihe byihuta urabona iyo amazi yaduza agatera ingo canke nahajya hose hari amaplages n'ibindi ayo mazi aronona ibintu mu byo yonona harimo inyubako muri izo nyubako na hariho icyo no kwita inyubako zitunganya imicafu by'amafu septique n'ibindi murumva ko icyo gikorwa kidasanzwe ko ari ikintu kitoroshe rero mu kigo ubuha hariho ibikorwa bica bikorwa byihuta nkaho haba hatewe n'amazi utuzu twasugumwe donc nofata amafu septique hariho amakamyo bahamagaye ati nyabona twagomba gufashwa kugira ngo aya mazi y'amatwarete ave mu ngaha ayo makamyo agenda akayavoma agenda akabanza akakuraho kuko urumva abidakozwe ntibiba bigiteye ingorane uwo muntu wo muri ico gice gusa cyangwa muri urwo rupangu gusa biratera n'ingwara n'ahandi umva nivyo rero ubirikiragwana navyo ikindi hajya kuri kiya gice hariho ibikoresho amamashini n'ibindi biyungurura imicafu bihaca urumva bihari umva ubuha igumicungana nuko bitopfa kuko bipfuye si wa wundi ari naheza ubuzima buca buhagarara ikindi hajya ayi inzuzi zishikira izi nzuzi zisesa mu kiyaga Tanganyika cece na maraka gace gisagara kubera zihura n'ukuntu ikiyaga kiriho kiduza imisenyi nazo zikaba ziko zizana ivyondo ahubwo amazi ashaduga cyane akaca yonona gusumba no kuvuga ikigobo hakima kigwana no gukurayo iyo micafu hano bakarongera ngo murabizi murabona ibikorwa byiza imisi bikorerwa kuri mugoyi mugabo si mugoyi gusa ni henshi naho uca usanga hageze igihe kabisa kubera ubuhaya ifise ibintu byinshi kirakora ugasanga ntitunaniwe
mugo gasanga hariho tutaciye tugenda kwishura ubwo nyene ariko muri programa yihuta no kubanza kuraba aho hantu hatewe n'amazi kubanza gukura ivyo bintu vyotuma haba ingwara na cane cane mugana kwa kundi uti abantu babanze baveyo aho oya abantu bavuyeyo vyaheze ego mukanya kuko batavuyeyo kuneza ntibabakuraho kunabe bakuraho kungu reka mukanya professeur turamubaza cane cane abahinga baramaze imisi bashikiriza harimo n'ababigisha bo muri kaminuza bati ku gice habangamiwe cyane harakwiye kubakwa ico twokwita tuti uruhome bavuze ngo digue mu rurimi rw'igifaransa uruhome nimba twavuga uko uno munsi muri obuha abahinga bashikirije ico kintu mubona ico kintu kirashoboka murashobora kuba muragikora cyane cyane ahantu habangamiwe kugira ngo mukinge umurindi uri kubandanya wibonekeza ivyiyumviro vyose bitangwa biza bishobora gutanga umuti ivyiza kandi ntawojaho avuge ngo ubu hayo vyifasha vyonyene ahubwo nibabandanye n'ibindi kiretse n'ivyo byo kugira izo mpome vyonyene baterere ariko ku kijanye n'ivyihuta nukuri aho bigaragara ko hagiye ugo ruhome hoba kugabanya ingorane gusumba murumva ko naho hoba hari ibindi bikorwa ariko birakorwa ucubanza ugahakarirwa kora ibyo rero aho ico no camvuga niki muri ibintu byo kuraba sinzi ko no bita mu kirundi kugera ingorane mwenizi no gufashanya aha rero ca dusaba jeje intwaro noneho burya uko amategeko yubatse mu itegeko rigenga ibisagara hariho ugwego ruba rurimwo bose ruhuramwo bose mu gisagara ca Bujumbura rutwagwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura kubandanya gushika ku rwego rwa komine hakaba harimo nawo muri obuha nukuvuga bo mu bajejwe intwaro aho bobona kuko turi ngaha muri obuha turiko turakora si hose tubona aho abajejwe intwaro babona habangamiwe gusumba nukuri nticobuza ko icokorwa cihuta gituma hakingirwa gikorwa ego professeur Jean Marie Sabushimike abahinga eka kumbure cyane cyane mwebwe mukurikirana cyane ibijanye n'ibidukikije baramaze gushikiriza muti hariho ico kubakwa nk'uruhome digue mu gifaransa mbega iki kintu cubakwa gute bimeze gute jewe kuri ico kibazo nibaza ko byoba ari ibintu bisa n'ivyihuta kuko ibiriko birashika uno munsi bishobora kugaruka n'ingoga mu myaka ari umwe canke ibiri canke iki birashobora kugaruka kuko ubu biragoye gukontorora afa kumenya igihe bishobora kugaruka ubu twese turazi yuko ibiza biguma biza n'ingoga kandi bifise inguvu rero hariho ico no kwita les infrastructures stratégiques bijya twariko turavuga nk'ikivuko ibivuko vya Bujumbura na Rumonge na Nyanzarake n'ahandi tubona tuti aha hantu harakwiye gukingirwa n'ibihome bikomeye ivyo rero kenshi na kenshi sinzi mugenzanje General Niseti na babicishije ko bati burya mu bihe turimo ni bintu usanga amakungu abyitwaririka cyane arafashanya kugira bafashe ibihugu biba biri mu ngorane zidasanzwe kugira ngo amatungo y'igihugu ntagire ingorane nk'uko turiko turabivuga ugaca usanga amabarabara yacitse izo nyubakwa zikomeye ntizikibaye zigishobora gukora ibyo zakora mu nk'ibyo byo kwakira amato ico nibaza ko ni ikintu cyo gushigikira cosabwa na leta y'u Burundi iciye muri muri za Banki Mondiale na BAD n'ahandi arashobora kubikora ariko cyane cyane aha mutomora mugira muti n'ahantu hari inyubakwa zikomakomeye ugira uti zidashobora kuba zova aho hantu iruhande y'ikiyaga
nizo zonyene zikingirwa n'ubwo ruhome ntawo hava yimvira ati mbega goba hava ari uruhome ruri ku ahantu hose atumbere kiyaga Tanganyika. Oya nawe no twoba tugomba gushikuza ngo tugire dige ivuye ngaha mugatuma gushika ikabonga. Oya ivyo nta si jewe no bivuga. Jewe ngomba kuvuga ivyo shoboka. Protection ivyo nayiko gukingira inyubakwa zikomeye nk'ivyo bivuko n'ibindi vyoshoboka biciye mu kugira mugabo cane jewe mu vyo twavuze vyose ivyo turiko turavuga umwanya tutazoba ababijejwe batazoba baradoma ku rutoki bati aha hantu turihanije ubutakigaruka ko bazobandanya bahaba kuko hariho nk'ahantu twagendeye kenshi ubona ko abantu bagiye mu mazi n'ukuri bagiye mu mazi leta itabibarekurira ni za metero 150 mwegera kubaza ugaca usanga aragiye mu mazi nyezina ariko cyane tugaruke ko n'ikindi twamye tuvugana n'abagenzi hanje itegeko ryoba rikomeye ryoza riza rivuga gukinga ibiza n'impanuka rikaza rifasha ayo mategeko yandi yarahari la loi sur la gestion des catastrophes ivyo na mon general yagaragaje kubisigura mu kiganiro cyo mu gifaransa ubu ikiriko kiratugora cyane ni nguko twokwisunga ayo mategeko n'iryo rindi ryoza ryunganira twiyumvira gutunganya isi yacu cyane mu gisagara cya Bujumbura tubona abantu bariko barahahombera ibintu n'abantu bagapfa tukabona ko hari umugambi urashe dukuye ku cigwa aya mazi y'imyuzurira ariko araduha ndagaruka gato ushimangira ku gikwiye gukogwa byihuta cyane ngaruke kwa commissaire de police Anise Nibaruta murumva ivyo bariko baravuga muri obuha umuhinga mbega turiko turavuga urwo ruhome go kingira cyane inyubakwa zikomakomeye nk'umugwi w'igihugu murabona ko Burundi uno munsi burashoboye gukora byihuta ico kintu kugira ngo ahantu habangamiwe cyane hakingirwe twese turumva yuko urwo ruhome rukenewe cyane kandi byarakozwe no mu bihugu bitari bike twari dukwiye kwisunga nk'igihugu ca Hollande kiri ku rugero rw'imetero ndwi uja hasi ugeranije n'urugero rw'amazi rero abo nabo mu minsi yahera batarabona iyo baja nabo nyene abantu barapfa kubera ayo mazi ibikoresho bikononekara twebwe natwe nk'abo twobisunga ivyo barakoze amadige mwe nayo natwebwe twobikora uti mbega Uburundi buravyishoboza Uburundi si sagati kari mu ruzi Burundi burafise ibihugu bigenzi Burundi burakorana n'amashira hamwe mpuzamakungu menshi Professeur Jean Marie yabishitse ko arabivuga Burundi burakwiye gukorana n'amashira hamwe amwe nka amabanki y'isi yose ibanki y'isi yose ibanki y'iterambere rya Afrika ikorane na za PNUD abo barashobora gufasha n'abandi barashobora gufasha kugira ngo hubakwe izo mpome zo gukingira izo nyubako rusangi zibangamiwe cyane n'amazi kandi zifise uruhara ntangere mwitunga mwiterambere ry'igihugu rero Uburundi ubunyene naho utobishobora burashobora rero gusaba ayo mashira hamwe kugira ngo bagire icyo baterereye kandi n'igikorwa cihuta cyane turiko tugenda turangiza kucokorwa cyane Professeur Jean Marie hari ico ashimikiye ko ati harakwiye kujaho n'itegeko rijanye no gukinga ibiza kugira ngo kumbure habe
n'iruhande kwihaniza cyane cyane kugira ngo ntihagire n'abaza baregera ahantu habangamiwe uno munsi iryo tegeko murabona ko rikenewe mu mugwi w'igihugu jewe nemera kabinda kuze twarasamaye mu mugwi w'igihugu jeje gukinga ibiza no gutabara vyashikiye kuko igihe bariko barasubiramwo ibwirizwa shingiro twari kubona natwe twasavye yuko ibi byo gukinga ibiza no gutabara vyashikiye vyokomoka ku ibwirizwa shingiro kuko ingingo y'J59 y'ibwirizwa shingiro rya kera rirerekana ibikomoka ku ibwirizwa shingiro hanyuma iyo ngingo yahavuye iba J64 mu ibwirizwa shingiro rishasha ariko rivuga bimwe vya kera bivuga yuko ivyo gukinga ibiza no gutabara vyashikiye bitarimo tuzosaba banyakubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka ko bodufasha kugira ngo iryo bwirizwa riboneke ryo gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye rifise akamaro kanini kandi ryoza ryunganira ayandi mabwirizwa ica kabiri novuga nuko mu rwego rw'igihugu bavukanye turi kumwe ngaha muri iki kiganiro turi kumwe muri urwo rwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye tugiye kwitunganya kugira ngo dutegure ibiganiro tuzotumiramwe abahinga kugira ngo turonke ivyiyumviro vyinshi birashe ivyo kogwa kugira ngo dukinge aya mazi y'ikiyaga Tanganyika aguma ari karaduga yoba nk'inama rukokoma yego tutumiramwo bahinga hanyuma rero tukagira umunsi tuganira n'abahinga batandukanye kuko iki gikorwa cyo gukinga aya mazi ari karaduga si cyo umuntu umwe si cyo umugwi umutonya nica abantu benshi abahinga batandukanye kuko usanga mbere hariho nibifatira no ku magara y'abantu ko nk'ubu amazi ya Tanganyika yarabaye mabi yaracafuye ugasanga rero bizohava bitera rero n'ingwara ego hanyuma rero hariho ibikorwa byo gukogwa bindi ivyo gukogwa bindi twokora naho mbere ikiyaga Tanganyika kitoba caduze nk'ibi bintu byo gukingira iyi misozi ihanamye iki kiyaya kirimwo ikiyaga Tanganyika ivyo bikorwa rero twosaba bigakogwa muri ibi bihugu bisangiye aya mazi y'ikiyaga Tanganyika kugira ngo amazi agabanye umurindi kandi areke no kuzana ibivu agire ikiyatangira aze buke n'umurindi mutonya hokogwa kandi nizi nzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika tukazikingira kuko iyo inkombe zazo ziguma ziriko zirabomokera mu ruzi amazi acaza gahitana vya bivu ya misenyi igaca bigenda bikaja mu kiyaga Tanganyika navyo nyene ivyo nivyo zabishigikira ivyo bikorwa jewe ngira noboneraho nakaryo mbere kugutera akamo aba badufasha abagira neza kwiki kibazo bokigira icabo kuko iyi miryango iri kirategwa n'amazi iri muhe bidasanzwe aya mazi ntawa yateye naho bamwe bagiye gusatira uruzi bari mu bihe bigoye abantu rero bakadushigikira tugafasha iyo miryango kugira ngo tuyiramire hanyuma rero n'amabanke bamwe bubatse bafashe amadeni mu mabanke hama amabanke akabangira kuko no munsi bariko barondera iyo batumutwe iyo baja kurondera aho barara banke abanze abihanganire aze atangure gusubira kubishuza haheze igihe iyo miryango yasubiranye jewe ndabona niri barabara rigenda mu gatumba uvuye habita kuri Shanike riri mu gice kiriko kiraronka amazi menshi kwa amazi ugiye za Kajaga urana kwa amazi ari karaduga kugira ngo turikingire naryo nyene twoba turafasha ingingo zukubuza imiduga iremereye yuko ica kuri iryo barabara igaca handi hagaca imodoka ntonto nico kintu co bari ciza hariho mbere n'abantu batarashikirwa n'amazi mugabo bari mu bice bibangamiye n'amazi ugasanga bariko barazibira amazi bakoresheje imifuko bashizemo imisenyi vyiza bo bikora bose kuko umusanga ari bikora ukwiwe ugasanga kuri ubu ateye amazi mugenzi we bikazohava rero bituma indyane mu miryango mu mihana mu babanyi rero intwaro yofasha ivyo bikorwa bigafashwa bigakogwa intwaro irabafasha mbere n'abahinga bakahashika bakabereka ingene bo kwikingira murakoze amazi ntibayatere kuri bagenzi babo murakoze ego bamwe muri abo bahinga nyene turi kumwe hano uwo mu kigo ubuha Omer niyo nkuru namwe mubone ikintu mugiye gukora cyane cihutanye zina nakamo kanyu kugira ngo ingaruka z'aya mazi avuye ku kiyaga Tanganyika ntizibandanye kwibonekeza nikihe murakoze bugi vyihuta biko biravuga twabivuze ko ari kukurikirana cyane aho amazi yateye kugira ngo imicafu izira kugwaho ahubwo nkaca nsaba cyane uyu mu generale
kubimuraba no kugwega atwarako yovuga nawo muri sante ahubwo nabo bakaza barakurikira abo mu magara y'abantu ku buryo bw'uko habaho tumaze gushika gukuraho iyo micafu canke abo itarava bakadufasha barapompa kuko uko bigenda kose nubwo abantu bavayo arasubiraho kuraba utunaturiya uko hari icyo yokurayo agakiza aho oye muri make kiretse ko dukurikirana inyifato y'ugo ruzo ko biriko biragenda ni cyambere dukora cihuta nico nabwiye cyo kuba hafi mu gukura imicafu canke mu gukurikirana inyubako rusangi ziyungurura iyo micafu nizononekare kandi cyo bugenda ikintu gikomeye haba ku bari kuri ico gice kigo cononwa n'amazi canke n'abatari ngaho ariko ngaha ko ngira imana nkaba mu batumire mwatumiye mu mugwi w'igihugu kandi burya sindi kure yiwe muri kumwe Ego mugabo burya umutware yamara umutware ko bavuga mu kirundi ko akanyegeri agakuru mu bundi arakavimvye umutwe mugabo nta mutwe avyimvye hariho ikintu gikomeye je nagomba kumusaba harigeze kuba umenga hari mu 2012 abagizi banaye barabandanse mu gihugu igipolisi cyaravyifashemwe neza baca barakrea igipolisi special cyitwa Jemile sinzi uko kiriho groupe d'intervention rapide abo bantu ngira ngo no kurya bafungurira kuri tele kiyumvira uti iyi selection bagize n'igitangaza cenda agomba sabe kugira ngo ibi bibazo by'uko hari abantu bamba baza basumba amategeko yakuba mu general sabwe bibaye ngombwa kuko muri ugo gwego mutwara nta gice na kimwe cy'igihugu mudatwara yaba niyobuha yaba nande nukuvuga no gufashanya so kuvuga ngo twe byatunaniye ko utomoye hoba igipolisi kidasanzwe ngomba kuvuga ahubwo hoba umugwi urimwo bose ugomba gukora nka kiya gipolisi nabonyene barimwo ariko ugizwe n'abapolisi oya wowe urimwo baba abapolisi n'abatara abapolisi bivuga iki n'amabaje bagashaka bakagira kuko biragoye gusigura no gusigurira abategetsi ukuntu umuntu yovuga ngo hajya hano yahubatse ukamenga abantu siho turi mugabo kubera bishobora gushika ugasanga jewe nimba no muzi nagiye kuraba ibyo nkorera igitega nka karorero nk'ubu tugiye kuraba ibijanye n'ahazubakwa inyubakwa z'inama nshinga amateka ndigitega ubundi ari karonona mugabo hari uwo mugwi ukora na kujya kwa rya Jemile wowe uri kurubaka urafise uruhusha rwawo ego ruri nguru bakagira amakenga n'umuntu ariko bubaka ahantu koko naho kubako bakafite uburenganzira bwo kuza kubaza ati wewe ubaka urinde canke mwe mwatanze uruhusha nibona ko mwihenze mwaravye itegeko uwo mugubayeho burya hari ikintu wokiza ego jewe ico ni ikiyumviro ndiko mvugira ngaha nkuko nari kumuzamura nkakimubwira kuko nagomba ndababwire urangitse usanga ndiko ndarangiza amakoso yasanga ku ngero zose haba no kubatanga impapuro nta vyama vyera ngo de haba kububaka hariho nabubaka atampapuro bafise haba n'abatware mu Burundi nta hantu na hamwe mu gihugu intwaro idakora mugo gasanga ivyo vyabaye rero icyo ngano shikiriza no saba nuko yaba jewe cyangwa undi muntu agomba kumva ko itegeko naho rirenga wibaza ngo urarirenze ryo riba kubona kandi bari hejuru yawe rero ko abantu batagomba kumva ku neza bazumvirayo igihugu ntigishobora kwemera ko kizoguma muri ibi bintu ngo twatewe n'amazi dufaje gira ibikiribi bagiye ahantu ari mu zone idakunda kubakwa ko bagomba kutavyumva igihugu itegeza kubibumvisha yaba ubikora nkana cyangwa ubikurikirana kabira bari mu bwo bw'ubwo agomba kubikora agakingira icyo babikora je naho nugaruka urakoze mu misegonda mike Anise commissaire de police araza kugira icakavuze ko ako kantu urangirije ko ariko tubanze tuce kwa professeur Jean Marie Sabushimike mu masegonda make mwagiye mubivuga cyane ibikwiye gukorwa byihuta ariko hari akantu mugira muti mutashikirije mubona ko gakwiye kugira ngo aya mategeko bari baravuga kugira ngo twame twubahiriza ico kiyaga Tanganyika ico no kongera ko
nibaza ko cofasha ibitari bike twarigeze gukoresha inyigisho abashinga amateka n'abakenguza amateka kuri ibi bijanye ni mpanuka nibiza turabona ko babikunze cyane gose nujya mu mugambi w'itegeko bari bemeye bati hamwe woza twobutora duhumirije ico ni cambere no guhimiriza na leta kuko na leta urabona ko itarabi jewe ndabivuga ndiko ndasoma nk'imigambi y'igihugu nka plan national de développement ntirabitomora neza ico kintu nticanditswe bikwiye cerekeye gukinga ibiza n'impanuka ndikirimwo muri ya plan national de développement umugambi w'igihugu w'iterambere w'iterambere bakivuga umengo barihuta bakavuga ingorane boba bafise ariko ngaruke ko no kubagwiza tunga izo nyigisho umengo ntibafise na nkenya nongere nje mfata kuko birafise akamaro kubibumvisha nongere nje mfata kandi ko ibi bintu by'ibidukikije ibi bintu by'ihindagurika ry'ibihe ni byinjire no mu nyigisho ku mashuri kuva mu ntango no gushika muri za kaminuza bimenyekane hanyuma n'ubushakashatsi muri za kaminuza zigerageze kwitwaririka ibi biza turimo nagomba guhereza ko kubyerekeye mu zindi nyishu zirama je ndakorana n'abashakashatsi buhanze mu bushakashatsi buriko burakoga ubu bavuga bati inyishu zitomowe kandi zizofasha kugwanya ibiza no kugira ngo habe adaptation au changement climatique abantu bahangane n'ihindagurika ry'ibihe ego no gutera ayo mashamba birakenewe gukingira les écosystèmes mu gifaransa niko bavyita aho bikenewe cyane nivyo biti nkujya mugambi bavuga ewe Burundi urambaye ujya muri mu bintu byofasha cyane gose kugira ngo tugabanye izi ngorane z'imyuzurira n'ibomagurika ry'imitu murakoze mu masegonda make ya commissaire de police Anise Nibaruta cyane ivyo z'amategeko mwagiye mubishikiriza ariko harakantu Omeha yashikirije muri Obuhati harakwiye abantu twavuga tuti harimo na cyane n'abapolisi bokora nk'igipolisi twavuga tuti gidasanzwe ako kantu mubona gakenewe namwe karashoboka murashobora kuzogikora yagize neza yashikirije icimviro ciza cyane ko turi kumwe mu mugwi tuzoguma tubinoganza turabe ingene vyokogwa ariko ico cimviro ni ciza cyane hanyuma bavuga bati abagabo barara kubiri bakarota kumwe umuhinga Jean Marisa Bushimike ashikirije yuko bobishira mu nyigisho ibi bintu byo gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye nukuri ikintu ciza cyane ndagishigikiye tugende tuzoshira mu ngiro mu nyigisho ivyo gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye bifatanye mbere n'ihindagurika ry'ibihe ndashaka kubonera hakaryo ko gutera kamo leta y'u Burundi kuko yarashizeho ikigega cyo gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye ku mwaka uheze uno munsi hasigaye rero kugishiramwe uburyo ko rero bogerageza uburyo bukaboneka cofasha kugira ngo kigire ico gifashije hanyuma rero hariho urunani twifuza ko gojaho rw'abashinga amateka n'abakenguza amateka bo gukigo runaniko barusha rujejwe gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye niko gona dufasha aya mategeko tuguma turiko turagarukako mpereze kuri urunani kumenyesha makuru turafise urwego kukumenyesha makuru mu gihe cibiza n'isibe ko nago nyene gufasha igikigwa rugafatwa mu mugongo kugira ngo rumenyekanishe ibibiza turiko turavuga no munsi ko turavuga amazi y'ikiyaga Tanganyika duga ejo azoba ari kindi mugabo uru runani rufisa akamaro ntangere kugira ngo abantu bamenye inyifato yo kwifata imbere hagati
mu kiza canke naho inyuma yacu. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twariko tuvuga ikiyaga Tanganyika na cane mu gukingira ibice bigeramiwe n'umwuzurira uvuye ku mazi y'ico kiyaga Tanganyika. Murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro, barakoze cane abatumire twari kumwe hano ku nama. Twari kumwe na Professeur Jean-Marie Sabushimike, urumwigisha muri kaminuza, ukaba wanonosoye cane ibijanye n'ibidukikije. Tubashimire cyane kuba mwashitse hano ku nama. Nanje nagira ndabashimire cyane ko mwantumiye muri iki kiganiro, kandi kuko nariko ndabivuga namwe bw'abamenyesha makuru murakwiye inyigisho zo bafasha kuvyumva kurusha kugira namwe mushobore kubiyagira abandi neza. Murakoze cyane. Omer niyo nkuru ujejwe imigambi mu kigo Obuha, ikigo kijejwe ibisagara n'uburaro, wakoze ku ntererano watanze muri kino kiganiro. Murakoze kandi ndabashimiye, byongeye icyo muzobona cyose cyoza gifasha haba mu kigo Obuha n'ahandi murazoterera, kandi ibyiyumviro byanyu tuzobikorera kuko ibyiyumviro byose bikiza by'amavyubaka. Urakoze. Commissaire de police Anise Nibaruta, uri mukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutabara mu gihe cibiza n'isibe eka no kugarukira kubo byashikiye, wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Ndabashimiye nanje kubona mwantumiye, ndabashimiye no kuba mwatuganije iki kiganiro kuri iki kibazo nkoramutima. Ndabasabe nuko n'ibindi bibazo muzoba mubona ko bene igihugu bakeneye ko bamenya, muze musubire mudutumira abahinga turi kumwe, turamenyeranye, turi kumwe mu mugumwe, kandi ibi birafasha ko abantu bamenya ico bokora mu bihemwe nibi. Murakoze cyane. Serafine Hakizimana kumwe na Innocent Bibonimana nibo bari mu buhinga bw'ivyuma. Gracia Justice yatuyikeze hamwe na Riese Ininahazwe nibo bafashe amasanamu. Evariste Nzikobanyanka niwe hagarikiye kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Alain Desire Bukeye neza, naho butaha.